no musi ntiturondera na ife natwereka kurondera gute ago tugenda agahene kariko karabira ndiko ndakumva agahene kariko karabira tuvuge twagatwaye tugende tukaraba hanyuma rekindi uno munsi ugira ibintu byo buseri yapana bya bindi byo burofa wumvise idiri tuyikore neza duheze neza she twicomokeye nano bizi no byo hanze shaka kafre tugende Nah, kota mereka tu. Cakap. Sana. Oi, oi. Oh, sabe. Henry. Narusawa. Kaziri kurabe neza nyine urabe ku bintu byose bimeze ko muteye. Turabe gra. Na muntu watwiki. Na muntu. Let's menyanya remo. Basi ngende kwira kurafise nani ngaho nyine kubita twigiye. Nani mucamya tara kuri botike hada murera. Oyaye. Ibihumbi 600 duhimase. Ibihumbi 600. Na ndeva sa demere tuguri fake basi. Ndeka ndabaye bitanu tuguri fake. Nzosindava ngaha asigaye 55. Tuyatera kuri botike ubunyene. Turaje ubunyene. Urumva? We fresh. Ujana hari yakagakureba. Ncomukima. Ngo barabona ne batevye ndakesera. Ngo baraba batevye nabo n'imihimbire nta n'ima telefone batumwe umuntu wa telefone babaze yuko aho bazira nanje shaka kuja kurangura. Bahungu nabo nyene n'imihimbire ndakere. Ko aho bazira ntaco demana ndabarindiye nakajya kamaye nakarose ku mahera makeya cyane. Kandi abarindiye Zarare. Yufu ngenda byibutse kandi numva kimenye yo. N'imihogo. Kazi nyota fisi. Ndazi kubite. Banza kunoka. Mama, umeze fresh. Jama non? Non? Ndatuza gatebe ngaho ma. Tuza gatebe. Ni feki. Bana uko bakira kumanda bakurondere. Chuma na feki fe. Na Yesu. Abza spray. Azani zikwiye. Makabiri zigiye. Abana bagenzi bazamani yo akunda babo no musi ndaranda. Mani ubiriza rero. Kuri kajya kadiri twazanye kare. Tana ukubiriza nzuri ndeje nifite inyoma. Kuri kajya kadiri kakare. Yose tugomba tuve ngati yari. Zani inzoga zidukwiye ngatwese. Imeza yose tubifuta. Sana. Ugomba biryohe. Ngenda bakuye sana. Yo. Bare mwagiye muri Kenya hamwe. Oya reka. Alo. Ubi botiki. Ebana. Uzoma kubukira hano bagenzi ko afuma basanga.
Sana mena gaza. Eba. Okay. Izotuka mijuru. Ni sawa sawa. Bye. Enda bakumbuye sana. Kwa hivyo tunakubali. Atije ufisa abagenzi benshi bamabaje ndakuza kuntembera nibere ko ndimara gacu. Oya. Ufisa amahera menshi. Wari dusorore. Basi tugoye kimwe muri zi. Byose ni kwacu. nawe ugabushe sana yuko corona yateye yose rero gutera story Yego shama. Uga kafere wanje jaramarira byatari iraru ntama ndakese Uraraba uzo mugende ko buke ndaza. mugende ko buke shatwitamo kwirondera tuzokwirondera Oya no naswara kuvyara kaguta zoguma wirondereye nta nakimwe. naherere Yego kweri. je gusa je namubwiye ati Yego kabisa. urana biga bintu ari kurambwiye ijobe gumeze tuga tuzigo twindani twose umurari aborozi bakuma borora Ibyo byiza n'ubundi. Je nanje muhira barandiye kubi. Bandiye kubika. wewe ari umuntu agusubira gupotera we derukana kuri ya diri ya wa musi Enda vyibuka. bati uraduma Mereke kuri ya mpene. agatwara vusa Yego kabisa. Ajya kijya gihe nanje avuga ati mo havana mufatwa sana nari. urabona kandi Yego kabisa. Ane twariye bubiri hari Nta nakimwe. Nanje muzoshe bijya dirina. Oya Untakaze. ijya nikeneye abantu benshi bazari kaze Nzosorora. hana gusa turanwa wewe kumubona amafaranga arahabi Kabisa ndokuma nasoroye. tuzana nk'akazigo ashagurisha goshe uyu mujya Opima. Mpaka fegi hiyo nani twasangirira inaba coronavirus yarateye man. Anyo safise icupa giwe. Nkaba bahora mu mahanga sindi vyabo baje baza. je numva zigeze mu muhogo je ndabaciye uzahugana ushishije Naho kumukosa agiye kabasha. fresh Genzi wawe ndaze afise nawe azi natwe. arabaha Avyumvise ko umubosa sidabisinya. Yo mbesha mparura bino biraya mama yambwiye ati ngo sange ndabiharuye aciye uwindi umwana w'umuhungu guharura bino biraya ayo mugabo nagiye barankingira nkumva nibereye kuyerera sha muga uga muhungu barambwiye GK kari umusuma aje je ibyo bindaraba Oye, nyoko wamwitaba shapuka ariko akunda ari inyama itaba hiyo ni yani Mama. abantu baza baradebereza ubu telefone nga mawe sa mama arampenze jambwiye ati ngo sa ambwiye ati ngo mama ngarampamagaye yo kandabaga telefone kanje yo hati bari bageze kumbwira ko ari umusuma we GK danira ka telefone kanje GK danira ka telefone kanje yarenze nashaje GK bari barambwiye ko ari umusuma ndaharira araba telefone yanjye ayigiyeko Grafrere w'umupono grafrere adachore kana kese jewe jewe mwe ni munzu mwe ni munzu mwege nta n'umuntu n'umwe azi hano jewe kadogo izo ngazi he abantu bo ngaha mwese n'ukumva nta kindi zane izo ngayo Sanzonka! Nita twubahana. Je nawe uburera hagaze yambwira ngo je twubahana. Sasa
utora ibintu Zana shira. ndaguhiki Ndakubwiye shira. ngo ni wawe no wayinguriye ntubwira nabi Ndakubwiye shira ngaha reka kuzana ntubwira nabi niyo ndakubonye n'ibyo uri kurakora n'ibyo Je wambonye he? Wambonye he? kwa mufite woto sinakubonyeyo Nimba wambonye. Nijyambere ndorangiye. Je wangita GK. kandi jikeje sinkeneye je nusoto Zana. Shira hara ndakubwiye shira ngaha. Ndakubwiye shira ngaha. by'umwashi ndabivuga Ndakubwiye shira ha. ndabivuga Ubivuga kwana. Ego se ndubirani. We iyo nduru wayumvise yewe. Je ndakubwiye. Urugo rwanje umengo baruhangiye mw'abasazi je sinzi igituma. Reka grafere kubutuzana impambo z'uburofu rega na wewe. Jike uvuye imekuru umwanya uvuye. Nene je mvuye harakuraba no. Rero ndakubwiye rero jike. Naderera nta Umbe ndakubarira. Ndakubwira. Jewe ujya nyimba ndakwihorera. Soba yuko genda kwa muranyumva. Jewe singene ibintu by'amashuri. Twari ibintu hiyo twumvikane. rega je. Niba ukeneye kugenda genda umbire mu rugo rwanjye. Nene je yazamwe burahomba. Rega je ndi umuhungu je sinubura ahantu mbagiye. Ugende twumvikane. Je ndi umuhungu je sinubura ahantu mba grafere fana nawe Sawa rero kuzuzana. nimba ari uko rero. Ehe. Nimba ari uko. Shisha mugende. Je babwire naje ko mu nkanga jewe. Nakajaga ari nkenga. Urabona ubwo rushatsi rwawe kumwe ngana ubwo ruvuga wimbi kumwe ngo impuzege nta niso. ubwo ntikwaretswe nabibiya Nta niso. Mufise amahirwe iyo ndakuba afise umugore ngaha. Nene wabujwe. Wagize ingora. Wabujwe n'igikurongora no. Nagomye kugira ngo mwebwe ndabatera iteka mwese ndabasore neza kuko ashobora ndabagabo neza mwere neza yaba amanyana muri kumurangiriye. Umbireza nabwiye. Hano kidi. Umbireza murabe ibintu musigare murakora. Hano kidi. Ni muza zizajya kunuza. Jahabwo mwenda mwe mubona muri ba grafere ngaho muzana ibintu by'abagire bu grafere. Ndakubwiye. Urabona yuko ashobora umuhungu wacu yatunaniye sibyo none. Wewe wihangana unkundire ugume ngahana ntangorane. We nani murabe zijya mpuzu muzimesure hama marabuda ashaka kajya kabati. Kandi mu mwanya ndazahugura kuko ngo mbanje mu nama mu mwanya mutoyi. Usanga yenza kubangarutse. Eko bosi. Ntarasihari. mayini irahari wayimpaye wowe kuzohubu Ntarasiri. kimeze n'ugende mayini Injyana zanye hirya y'ejo zaheze. Asha nabamaye kabisa. Injya zagiye. zirahari mayina gusa nabihinduye stoke none nuzi ibintu by'ukuntu bimeze genda birahari Mwarabo muhe ibyo muteko no musi n'ubumenyi ibyo mukoresha uyu munsi. Genda kuzanjya ngenda ku kazi. korumwa kwawe Ngije sinabiye. gende gasi zosubira iwanyu n'amaguru Ho mbona gute. Singwaye mugabo bisa nkaho ngwaye kwe. shara zigane nani ndakumbuye n'ukuri Nangere yace. oya we nubinyereka nta n'umusi n'umwe urabinyereka nta n'umusi n'umwe Wamusavye yakwe. kandi birambabaza mbesheri Ibibazo wangu nibibazo nyene. bite byawe Kanjara hara vyatari. bite byawe muri iyi minsi umeze ukuntu sinzi Wapi Jensa? mbiriza shaka umbwite ukuri sindi umusheri wawe none Nene ubona ameze gute? mbiriza imishatsi ntugisokoza umenga washwanye n'abakwaferi impuzu zaratabutse n'ibiki birehe shira uramaramaza no kwimana mu bagenzi
imagine vraiment bakonye wambaye birambabaza n'ukuri urumvuga muvuga yuko itayigira ingaha itanzimvye umviriza raba imishatsi basi imwe bawimwe none mu basore twakuriye rimwe umuntu urabona afise umushatsi ni banga uko nuko ifata umwanda umuntu uko n'ibishatsi bimeze uko ntibingoranaga impuzu sheri ubu nsigaye mva muhira abantu nabo nashika niwawe nibaza ngo nje umpumurize ugashika untuka umviriza je sinkunda ibintu by'umwanda yuko inibikira bajewe ndambara basi nkagerageza ko shoboye mugabo we raba imishatsi kwanda bone sika n'urumo amasa atukuye amasa yarahishiye umuntu asigaye arasenga karara ijoro rihagaze arondera imana muga ngo cyangwa ngo yagiye kunywa ibintu ureka kubesha naryari twarahuye waborewe ndankakunda kwikawusha sheri siniko ndatwenga jewe siniko ndatwenga jewe manzi mbwenge musika mu mugi n'itabi byose n'ubusuma kumeze uko wewe uramaze kumfata niyo usigaye uri gisumunwa n'urumogi barabimbwiye wewe kumeze uko basi no kwiba noreka basi wewe uramaze kumfata oya umviriza kwanza manzi ndakubwiye iyi mishatsi manzi yimweshe basi toruruta aka gatambaro dudu rifunga basi uyifuke kandi akawusanga kombe ifu manzi ugire ndabe mugashe nawe urakayana kwe oya imishatsi iramara maze turi kumwe no mwibarabara sheri avyubona basi wewe katura karakubereye cyane nzoye ngumiza mu kunya oya aho ndakagoye kubwira naho uza guca mwibarabara ukifunge gusa uje urumva urumva kamaye ugira nsale na gose oya kugira cyo bimwe umviriza nakubwire basi sheri umviriza mbingo nakubwire basi sheri mana sheri na wanje nawe aranside kumeze uko basi sheri garuka basi ndakubwira ikintu sisubira sheri wanje nawe Maze vipi sasa? Sawa. Jama. Mimi mimi ndapigitse. Twisakitse muziko yahetse. Nyumbani naratumatse je. Mbona na graphe n'ibintu byose yarabinegeye. Tangura ko bajya abanyinyere, bajya musanzwe mu bahandi. Kandi yagusana bafise nk'iboro biri nyumbani. Abo yatonda n'agahende. Naye barambonye. Mwene ibintu bikaze. Nje yegeze kubimbarira uwo muntu. Graphe Lukatunze nini? Asha tutungiye kwande. Asha kutaraho. Umenga ni hiyo hija kwa bati. Cha. Je banyitajike jenzo uziza nama. Zoziza. Andi mukiriya na mufisi. Mukiriya mufisi. So je numva umengo ko bitumiga erega mukiriya mufisi kwagiye. Ahubwo imigambi turayiga. Ubona gute basi ndamutwere rero telefone gwi iyo telefone je nkabige costume byo bakunda kwiyambiza ntabwo uzotwega telefone zijya costume oya niguriho kuje kurushe ujya grafrere wawe hagatongiye impene ujya mugabo atasanzwe atunze zijya impene nyene arafise iDVD urumva kai DVD drive ni ibintu by'amafaranga menshi uzozanye zijya nyene ijya nyene bare twanda kugurisha ari umutsipa afise yakuye Hago ziga zari wani. Zari kwizari wani mwe kabaje. Zari kuchivyibu. Kandi zigenda ziriye bavuga hajya ujya yazihayesha avuga ko bazije ko byabaye ko fini. Na batanafasha. Batagufasha kandi nta n'inkurikiza. Ego hagiye gisumane. Nanje nzomwiye ndabwiye je nzomwiye mpaka ndamuyogotse. Gusa ntuvuge ko udaheruka kuronka n'igihomera dusigiye n'amafezi irare mfise kuva je nabanemberana marake ari musigaze kugenda muri dushe yigisha muri dushe ndabivagura eba vyinshi je nabanemberana hafi yaki nkazitanu
aya amina kubona nejo ayo nisigara bapfe gutwima nurya mukobwa nawe yakunda amahera cyawe bumushira ahubwo muranyibuka iki ego kweli nakwereka wibumushira hoyo gutorya umugambi banzura ndi ubwe mudemeje twarashwana barashwanye ndamwikura koko nyene mwarashwanye twashwanye ndamwikura navuga ati je ndigira umuntu azambwira ngo ndigisuma ivyo ntavyo nokwemera amwe amarashwanye mwohanurana urabandanye muguma ko hajya ujya mukobwa n'ukuntu agukunda n'ukuntu ari mwiza mwarashwanye nyene vy'ukuri ivyo ukora vyose mbeho mwashwanye kweli urumva yambwiye ndakwereka yambwiye ngo ndigisuma amaze kumbwira ngo ndigisuma ngo sigaye niba ngo se naka kaboro aka gatambara nyene akanyene ubona ivyo byonyeye niwe yaciye akama nkwere banzuri ndire grafe ivyo byonyeye uri n'umusatsi ivyo rero aragayana none umuntu yambwiye ngo intambara agatambara ngo ubwira ngo ndamumara amazamishatsi mubwire ko abakwanga ahubwo bashaka kwitwara abona bamukunda abona bashaka kuntwara ntibakunteranye nabo nyagukunda gose ahubwo n'umudemu ahubwo wowe niwe ugira umusatsi utamwigisha neza harya umudemu frere uramwigisha babanza zo mubari ugiye naho bagerageza bakavuga ati ukora iki naho ko ubisha inkoho babwira ati bajya n'abashaka kuntwara ahubwo ahubwo je nibaza ko ari umuntu yansarishije ko nsigaye ndi uruhara erega yaciye anyereka ngaha ivyo byose nyanije imyage gusahisha kuko nabona umenga nawe nyamushaka uyu yego amushaka hamwe yo bari wowe iyo biri hose ngira ngo yaguhoye uwo mushatsi ukimwesha yego ko tete mugenda mutera batanguye kuntera kuntu ivyo nivyo bagiye gutera gusa rero naho umugenzi kirazira gutwara umudemu w'umugenzi wawe kandi nivyo yambwiye ngo heraba bakabo ivyo nibisanzwe ibyo uzogura n'izindi we uramara amaza menyereye idiri peti ndazimenye uzorabe haje nyene muri ziya mpuzu nyene uzotware muri ziga nyene uzoturambara urabe niyasa kubona wambaye akabuzu kadatabutse namukuzigurisha manza kwinegeza oya reka uzigurishije nawe yabimenya kubera kijima bateranya gose uri bijyanye mucungura yindi jima kumatonganisha ahubwo basi nzogura agapira hasi nzogende kubona tubonanye hasi birakunze ndabwereka grafre arafisa anabikira ndazimudge maze kuzimudge cengena nguri stile zikaze cengena rero kumusa oyanza kuri eya cengena rero ndasaba kigongwe urazikumbarira ndaguherekeza uzarakubwira ngo zakumbarira ndaguherekeza oya Jimmy nitwo jana uyu yarateranya je nanze za kubahana habo utwo yasubirayo uyu ejo za kumuhanuza yashuri asijike yari hariya yambwiye ati wewe n'ubwo rushatsi n'ubwo rushatsi reka ndabe kuyoba ari we reka mubaze neza ndandigira cyo kandi wenga ni ukuri ateni yangarazi ko akijije gusa ukitwa izo ni bisanga umuntu yashambira twende gisuru Yesu ashimwe Yesu ashimwe sawa pastor na ubu mutipura ziko mwikaritiye hose hasigaye tanga icesi kwanza tanga icesi tanga icesi irekera abana babisi je nta cesi je kwerekije ko kwakira kakiza amahoro y'Imana amen amen amahoro ewe amahoro amahoro yenzigaye nanga icesi umeze neza mito cesi ya ari nuzi kuri umutima amahoro jike Yesu ashimwe isi myinshi si cyane warambutse mukiramye cyo kwiyoneka usanze akaganja twariko turanywa tukamaza esa bambe usanze agafana twariko turanywa tukamaza jike usigaye n'umutabi none GK rero si umuntu baga bose barinywa rero saba kuva ryari yo twacha isigaye imwe manenge na gender rimwe hari JK yo kuva ryari niyo mpamvu urusengero ego shaje na usigaye wirirwa mwiririkara unwa itabi ubu rero iyi mitwe y'abantu itatu uyisirigara jike
uribuka kajya waririmba neza ariko akagabo ntandero bafise aho ujya turenze urwamo imitwe ingahe ntabwo aramugishishu agashishu ngatsi kajya kuvuga butumwa ahabwa icubahiro ibi murimo ntabwo ibi murimo ntabwo ari byiza ushaka tuje mu biki byiza kurikira Yesu igarure Yesu umuntu nk'abandi uribuka kajya twaririmbana neza ngo nigarure ubu narongoye uribuka ufashe mikrofone uri kuraririmba turiko turafashanya kajya byaryoshye ibyo byarataye ariko ubusigaye wirirwa ngaha mwirika ibyo byarataye GK wowe uzi ko Imana ihora yihora Imana irahana wayiteye akagere ariko nayo harigiye kugira uzogaruke ku ngoro y'Imana ntabwo bwira bo niwe wari ukwiye kumfasha gutanga ubutumwa ariko none rabo ubu uzamwiriga umvira nabwo ikintu kimwereye nabwo ikintu uri kwa Yesu amahera kwa Yesu umunezero nyamukuru ubu ndashonje uri kwa Yesu nabuze aho kurya nabuze zaraminiti none wagiye wabuze ayo kujya zaraminiti none wagiye kura amaboko mbuzu dukore naho mu nkari ibyo niko ndababwira ni ntunabatega umuntu akubwiye Imana gutera akaguru mu pastor nawe niruka wirukane nangore koza kana amasafuriya ndabona kano kazi karagoye kabisa aho ngenda tongoza n'inkumi hamwe ko nakunyirukana ndumva ni ntati akantu honge ku mubosi wowe nahora ngenda kumuketa wumva bamutubuhira mu gahanga kabisa sinzi kabisa kandi ariko yosana neza kabisa aziri n'isi ndazana neza nyango ubuhoho nako yabanshimye kadogo sa mbona gute yo kama kuye asha ni sawa kubonana n'umushere wanje mbega igike kwatise kwanje sinzi niwe nuko widoga n'ibiki kashareka aho ugenga hano usigaye waratagasa sinzi wani nosura kwisuka shizokurukanisha watagasa kashareka yareka ngura byinabi n'uzo buva kahatira zibaje banyirukana ndahe grafe grafe tubihebwa na mbere kumingura bizi kumingura bere ngo ni bibasena reko barabihiwe nyene kwisana ukubwira ko mbere kumengura bihiwe ekwana rero kandi jikeza mbwira ikwaki funga kinywa uyibona gute gatira ubwira uteke imbere tekiki ibintu shakiki umva resika mbwira nabi nkuko kose ngaho uravyira mbere nagutabi ati kandi kose kabisa amanyama kimora mbega yejo Dina mena aho no gusaba nyene gasa aho yageshe rwanda uko no kunyuma ubona nasiga ndipoga ndio sura ni kimero ngo ni bogare atena siko kamete uba nasumba imba neza bugane cyo dukora kuvuga bago abakwirukana oya reka mugaza kugenda babihena ibira biri he uramenda uranyako ingene gisa uko nangaye ngaho wamene tukabatwa kwasi na makuru cyo mbere mpembo zero pirigira kenze kamukatse muri wimwe reka ugafundona nyene kasi ese n'ukuntu kameze wame ngo ntiwaretswe n'abavyeyi babiri nani habo ngufasha uvuga ngo bifashe ujye kuramushira ngufasha muri uwo mukozi ni nanyubaho ubone misamanuka misamanuka kwa mengo nawe nari nizigiye wari umuntu mwiza ngaho usigaye utera imitoma n'uwo none ngo muravye nk'uyonye mbona je twavuga nje niwe yamasotera misi yo kadogo muri ko mufunga niwo mukobwa akarani cyangwa uri kuramburesha ndabizi yuko abakozi b'umuzigaye bana twumvikane ndi umukobwa none ko tuvugana neza ameze neza atagase uzane ibintu by'imikwara ngaha ndosha ndakomora byihuse kandi mugomba ngenda urabe ibyo muzigaye murakora genda giye reka bose irasi nani iriho irasi yagiye sinzi
umeze gute irasiyo irasiyo nazanye ryari nkavuga niko rimwe biburi cyayo ko tujya neza tumere hasi nk'ukwezi mwe mutekeye je hano njya gake murarize ugonye niko rumeze reka bo murabura na je ntangora niko rumeze uko nzore byagiye hepfo batuko ugonye bakabishora ashibintu wabisize hehe twebwe ngaha Jembo murambona GK yagena twa mufuko sinzana kabisa bijana kuko mubesha GK GK wanuza yawe umunyanuza witabe ndetse ko kimeze murambabaza mbere na je ntako ntagira ntako nayo kugira ngo mege ndababeshe mumere neza GK yaneza irasiyo yomara amezi 3 ikamara iminsi 3 byagiye mwe muzozana abakozi bava muhiri wabo batariye bakabirya byose bakasigara banabiteka twe tukagira utuntu tw'utumani mbiriza je bambwiye yuko ibintu byose ari wowe ubishora uranyumva ari wowe ubishora kandi ukuri wowe wananiye wewe wananiye namubeshe nabukuntu yangize kunankubise wa munsi gihe namurega hahandi kunyangizera gabu niko yakukanariki hewe gabu ndio asha wasaziwe nta nisoni mushika umubita gutyo munoze nkuko mengo wewe warayiwe wewe bakari kumwarayi mwanje niko namukuru wewe kado yarankubise hahandi kado ngwana je wareka zona namukuru yarankubise numva mushwana mbiza rero ndakubwira uyu munsi ndagiye urufunguruzo murazimpa zose ngaha muzizane zose mpange porogaramu neza ibintu bihinduke kandi wewe uyu munsi ndagenda kugira inama ya jewe nawe bidashobotse ugende umvire je nabwe umuhungu umvira je ndagiye gukaza ibisigaye umvira urufunguruzo je umuhungu kandi ndi umuhungu yemera je sino urabomba yakugiye wewe wewe ndokwereka ngani ugaruka ngaho ndabishatse nindogaruka kandi wewe dada wewe uzura abantu biparatura kwa GK miryango irafunga oya ibisho reka mbanze nze ahubwo byose tubivugane byose mva ngaha byose bihetse kado mbari nama ya minisitiri data tugiye tugende bikunda ibyo ntibishoboka ntibikunda mwese ngaruka ngaruka wese nakubwiye ni hari imisiguro yuko utwigira ibyacu bwo mu mutwe birangoye kabisa sindavyemerana na gatoya abana bangore nkapfe okay diha wewe wari so tarara ni wicara abo vuga maho uvuga imizigo y'abandi wayishitse vuga maho none uvuga imizigo yagiye si wowe utahiri akora wiza ahubwo kandi ngamwe ngizana bata ndetse cheti wote bidaje nde bisijambo je mwanyu shaka kumenya ukuntu mpangayika mwebwe turavukana nta mwana wanje hano arimo ndabagaburira mukarya mukamererwa neza nta ngwane n'imwe nkasuma ibintu byose simenye ibintu biyongera bigenda ubugere kuri iyi saha utwangira ko tujya muri bwa utwangira ko tujya mu kirori wewe uvuga ngo ngabo bazumvire ngibyo nibyo byo nibyo wawe kumenya si iby'iwanje kuko nta cyumore na kimwe urumva ngana na kimwe kahatira bandombeze da guhera isa itegeko ngomba ntange kandi nta muntu n'umwe muri mwebwe amvuguruza imfunguzo zanjye mushire ngaho ubu nyane byihuta nta navuga n'ijambo na rimwe imfunguzo zanjye mushire ngaho nziza nyarutsa byihuta neza imfunguzo gusa maze mvuga ijambo byihuta wa munsi iguma tikafunguzo nzina nahinduye stoke ahi
Achifata arankubita angiza aratunga hano. Kubera utarimbiye nawe ashpeta nk'ikiro ubona bwanjye bumbwira ibintu hakiri kare. Yambwiye ngo nkabikubwiye atera ncumitira mu gitanda kandi ugiye ku kazi nta nuko utaha uje utamwijoro twamaze kuryama. Iyo n'amakosa. Nande rufise n'akutera ngivyo. Bidawe ndabwiye. Ndabona umuhungu ntacyo yoba Maria. Naje kwambira. Chuka musiza katika. Yofiriza reka ntabwo utari ibintu by'amatiku ngano kubiha akugirira nabi. Akirifuza nyabwo. Umbiriza abandi nyumvirize. Abungira bagwaye imfunguzo za bene. Umbiriza imfunguzo ngiye guharura ngiye gutangura bishasha stock ndasubira ndayuzuze. Umukozi ni umenyeye kuzatanga ikintu ategereje kuzodaraje. Urantumane kamata. Nawe ate kwambiriza nawe oya ntaka bintangwane koreka duharure n'ivyanka tuzokora iki kindi. Impuzu zanje yazimaze kurisha. We ko naguhanuye ureke kwiba. Avuga nkaya mbiri. Aha nta wundi muntu avuga je ndabankamara mara n'izina ry'Imana umuntu mvuga kandi nzi ko ndi umuntu w'umunyacura kurunga. Nta kimbubuze. None ingwano ufise neyi. Nta kintu mbuze. Yego ingwano ufise neyi. Impuzu zamhereye kuko yazuma kuriya. Ndaze kuja kuri sinaze kuri kiwa. Naze kuri kiwa. Gashino ntabashaka. Yavumewe. Kandi amazina y'abandi ndanadusubutwa. Wewe ukeneye ikintu cy'umuntu kwa bwangu twaye kuko busuma bw'abandi. Yone bwa frere, wewe ko maze kubwira ibintu byinshi. Nyage niki nakimufasha. Si byinshi maze kubwira. Reba sindakubwire basi. Kubwira ati byoroshe. Mama hera nje kugura prem. Nanje umuduga nene nziko ndahuze mbo mushaferi. Unkore iki? Iyo nkore ikiza nkaho ariko barayikore gukorera. Ngabina kugiye. Rumba ubu no kumema. Bimuga kumema. Turambara ibana. Naho naje gereza kubera wowe uri kurayivuga ndumva yuko umengo ufise ikigongo ciwe. Uko je ndabona yuko umengo no mutamugasho namurenzayo. Umbizi ibyo. Reka nanje mbanze ngende ndavyiyumvira. Naho nyine asha no kwiyumvira sitegekamo. Ndiyumvira nivyara bipasa ndabikora bifeshe bidafasa nabwo ko bidashoboka. Kandi ndagiye. Oya mviriza nawe umufashe kubera iyo bayahindutse kubera muri no minsi nari maze imisi namubona yirirwa muhira aryamye. Demo nakore wa mufashe gusa no hari urugabuko. Kina kuvugira mushije ntangora. Ntangora kadogo. Mbeza we no uri ngaha mu rugo no utegeza kumpa ibintu byose byaha mu nzu. Ikizoba cyose utakimbariye. Nzoca ndakwirukana nzana uyu mukozi asigaye adakora ni babiri. Nubanza ndakora arakora mayina. Imbuto n'amajyambere make. Naje nanigiye kandi rutaho. Wasi mu tutareka. Waga Niki aho na bana. Tutaraho. Wewe tuvugana wewe. Uri ko musigaye munga. Wewe ile sabije. Wewe mana yo generate we. Nawe ambuze ibuko. Umusigaye nicara n'ahantu gweri bakanuka ngo abantu birirwa baravuga ngo nije ndigisiba cyambere cyo muri kare mana ururuka kuri jewe jya amagorwa afisi yankitse je ndigisima cyo muri karite gisuma cyo muri karite je chike na grand frère akoba bakavuga ko abantu bagenda baramutuka sawa nawe sawa bimbwiye ngenzo mbere agatambara kasheri wanje n'undi nako we dada Gira changa ana guri byo ya kadogo ari si hari ana guri byo ya tene niki ninde jewe ndi mukozi wawe ndabira kadogo asigaye ashira amazimo ushari he wirabire kama sisi dimashe ntagiye gusenga na wana kuse kuyagana Uzofi ya Karoma. Shira musike. Anti fegi kweli. Ana na ifegi sura kurongo no munsi. Kwani nkano ya sara ndayoboneka. Kamwereke fego byambara kunyene ukyaje barana. Jara nikajike isha. Nta bintu byinshi.
Urabona n'ijya ndirimbo yatwigishije uri mu biki ngaho nange muze kujidiriza abantu niri kumwe Yesu ashimwe. Yesu ashimwe mwumvujije n'ivyo niri GK uri mu biki ngaho ku rupangu rw'abandi Kuti ndani hariyo umuzigo mwe murasakishije Umuzigo nyabandi. Usashaka gusakisha murana usigaye ujya imizigo GK ye Niyo GK naguhanuye kangahe GK ureka ibyo bintu sinakubwira ko uri umusuma urambaye hariyo umuzigo basingura umviriza GK umviriza aho bwingo tukubwira inama Chage sinakubwiye ko uri umusuma GK urambaye ubu ntasinjya gufasha nakana ngiye gutora nako nabitse hiyo GK kubera ko cyace kuri porotayi wagiye gusimba ku mpango Niza GK maze nakubwira. Kuko ngo kwa Yesu araruhura. Kandi avuga ati nimuze barushira baremerewe ndabaruhura. Yesu turema mahera nakanga Umviza kwa Yesu. ubwo nacyo cyambaye Kuko ijambo giye nacyo cyamerewe neza nimuze barushira baremerewe bose baruhura. Nawe karibu. ibyo urimo ntabwo ari byo biguhesha agaciro GK GK umviriza wumve. icyo guhesha agaciro niko wokwakira Yesu nk'umukiza mu bugingo bwawe ugahinduka iyo ngeso si nziza Wowe kaboro Yumvira nk'ubu. Yesu arahaza. yumvire nk'ubu umukunzi wa asanze aho bakuboshe ngo wibye friend uvuga mwe murande ko GK izo ngufu ntuzikoreshe mu kwiba ingu zikoreshe mu gukorera Imana hano ubwo wumve GK Kandi Imana iryohe kubona uri kuri scene. Uri kurayivugira. ntiwibuka tugisenga tuja gusengera n'abantu GK uribuka akajya wasenga neza uyu muzigo urekana n'imizigo nawe ntuzikura abamani bandura bihari Kandi umviriza. aha nagoma nkubite vye ndakaza Oya GK. basinge ndakaza ni basice Oya Imana ntibikwemerera garuka mu ruhongore rw'Imana Haze. garuka mu ruhongore rw'Imana Yesu aracyari ku ntebe y'imbabazi. Ariko arondera nkawe kugira ngo wihane. Uve mu ijurimo. urakwiye gusura gukizwa GK nk'ubu uriyumvira vrema bagufatiye ku rupa ushaka gukorokera hari indani mugiye kuzana akazigo bakagutema ariko wibereye muri Yesu nibonema jema ndabikuze igihe kinini nibonema Yesu ari umunezero GK udasanzwe. aho nibonema umusuma ariba ariko iminsi y'igisuma iraharuwe n'40 Kandi GK uzigute ko iminsi yawe cyari bwakwire kandi GK kintu nakubwira. Ingero y'icyaha n'urupfu. Ariko ingabe y'Imana n'ubugingo budashira. Nawe karibu rero kuri Yesu. mwana mwana kunde ko nebasi suku kudeko na GK igarure basi tujana nyumba ni basi nta ngorane ubitwemeye nta ngorane Karibu tugende. aho umuga murasarisha oya suku sarisha turabona turabagenzi beza twamukunda yewe niyo amahera yanjye telefone yanjye GK yarwaye GK yagutwaye yego nayo GK ni umwana we wanjye atari uwawe ibyo biragusha iza iwawe ata wundi ndayisaba jewe none yagurwa ngahe telefone kuri ndura telefone ni ndayiguze sentwara n'umutuma kwiba ugira ariho ibintu byose yibye uturamura ngo bisaba ngahe ndakubwiye urahize ko tuvukana none ko n'ubundi aguma akora amakosa ega none tuvuguma ari bya bindi reka umuntu amurihire turabe yuko mabanje yopunguza ubusuma kwaba ibintu byakunze tuzomujyana nta ngorane byiza ariko agenda ariko tugize Pazi ka boss. sabe Kiona ibirato nena hengi ash. Wese raya nkweru bahubwo ni mwe tutangona kunyige. narawe ndagutumye urabikanda abona GK nutikana umusuma na wewe koma nawe ukunda kupangaza ibintu hejuru witana ajya yabize nakwatwara Ikashare kintu. uburo mwese muza muri twari ngo je ngo nunaka ngo yabitse amafaranga niwe wowe yabitse ko ari umwana nzara nabwiye ngo ndayakubikire uranga yuko ndagwara murabijoye mushiramwe na GK
sha nkonje mu mudengo nujya mungu birango utunze igisumo kizi niyo mpamvu uje turagira Kabona abantu bora nusa kuzura muvuga nabi. Igisumo. ntangwa reka Wowe uri igisuma tubira byo bari kuko kukanda kimutariye. Muko mumubeshira gusa rero birabasha je naninje mu ndire gusa Nusanga natwe kutwaye ko tutanga kumubeshera. ndiri wayo yakende ko mama ngarampamagaye kumbe yayibonye ngo bahayibira hamurandiha Sikatuma mu munsi. ntangwa telefone ashobora yikurira ntangwa ndiha nyene kuri ndoro nta Rero uje kubana jike na ngende fuma nigira kwabi. ngira nawe urayibona ndibaza yifata nari nagerageje uburyo bwose ndaho ibyo nobagwanaho kugira ngo namwe ndabe mwiteze imbere nirabingora no kugira ngo mwibe mu nzu mwiba mu nzu mukiba no hanze Kendi. bana je nta kundi kweri cyo nzobigenza kabisa je numva ubuzima mengo nokora icyaha kabisa nkamwomora akagenda akambira ngaha Yaho gusa numwiruka. none uri kuravuga yuko ntari bumurihire none umuti wa byose sivyo umuti wa byose no kumwirukana wa ngo gende nk'amahoro kuko nubundi neza kuguma ndiha ibintu ntazi uburyo byagiye Rega nafisi yaje kumwirukanye nanje tugenda tutanye mwirukanye sesa papa nga uramuhanura yacu kamurekeranye. sawa rero ko mubwiye mujongi nanjye ndaja kugaruka kuyatora ku mugoroba nebaye jenga ndigiri Jeni suwe mukazi ndaza mukayenda garuka. nawe nusanzwe ngaho dogo nawe azana ibintu by'imitoma Rekana n'ubwo barasura kugira. cyangwa ugomba ugenda Hodi. Yo karibu sherio naguruka kera. Yo mwe. Ke. abakobwa Ngo kweli. umukobwa kera atacaba Wabonye grafere waje. Luyo. Wigo fe. Jike none ni hari. Jike yaraje. Ndetse ko amasaha kari ku mugoroba nk'ubu mu mwanya w'ikiratsi. Muri grafere waje. Ati ko no gushaka umubona. Nara umashaka kumubona no Shero jike yitwa Keri. sha mbona ari byiza kweri ariko none aje jike. Aragiye gutembera mu mwanya araje. Ubunyero n'ubunyero araje. yewe kayewe ashi None Nyene ni sawa nyene. maze kweri ibintu muriko murampanura je ndavyumva mugabo rero ngene nzobitangura sha je wapi kweri ku wapi gute wapi ndashika vipi sasa safi matenezi jeni safi ana wewe kuzikombe unana kazi kukimanda kesi na madini wacu je nakusamani je nagoma ndakubwira ko ndanakubonye je ngiye iporo ubu nahevye numva mbona tuzoshobora gutera imbere gute atakana tukironka basi ico sico byagenze gute wewe je numva mu mutima wanje ari ikintu amagira ameze gutya bombe umujama yazana utuntu nyene nkaza ndamugurira nza ndamuha amahera kaza turatera imbere nyene uko nyene akureka ko yabadukuye reka nakusabisha ko bro Jubu nafashe ingingo nzosura kuyiba mwitsina rya Yesu byo kwiba yahiba kumbe nawe adandaza ibyo wifite nawe ntiyabikuza kandi tuje home nawe urakwiye gusengegura abana gusamva umutima uri kurasimba usimba kuki GK umutima uri kurasimba igihe kugenda gute kweri utangaje ni umudemo yo imana ishimwe ko ishimwe shaka no kumubona byiza cyane ahubwo bana mbabarire ndakesa mutse so kubivuga ndakesera ni odi ayo kare
hoji ngaha. Karibu. Ni muduhe. Yego sha. Yesu ashimwe. Amen, amen. Yesu ashimwe. Uri mushiki wa DK Yesu ashimwe. Ahora muko. Yesu ashimwe. Mwakoze. DK. Aha niho muhiye. none ntiwabona mani Ahantu heza. heza nanjye ndahashomerereye Hashomerereye ahantu hatagase. Umuntu yongera hejuru anyereza honyine. Murashomereye. none unyereza atari n'ibyo nafise Iyi ntebe. Birasanzwe sha. Ntabwo ni mutuzimane. Kuko mufise. Yego sha. Turamwifuza tu. Twamubona tubibonire nyambara amazi. b'amazi baranywa inzoka ahubwo je nije mwari kugurira ta Isi yuva wa muhungu. Niba ntarahinduka. bamubwiye kumbe ni uja kuntera Ntarahinduka kare. Grafure wa Chikini. Ntarahinduka. Amakuru yo ngaha, amakuru y'imisi imeze gute? Chikini imeze gute kumenga yarahindutse? Byagenze gute? Kikore iyo mbonye abantu baje burya ngira umutima uhagaze cyane kuko abaza ngaha bose nababa baje kwishyuza ibintu yariye ibintu yibye. Ukiri ngaho nyene urabona n'ubucuza nyene tumusanze hano ku rupanga ariko arurira amagomba kuropenga indani baje kuzana akazi ntagira aho uje gumanga ngo yabonye yakazigo ngo agomba ze kukarya ngo yironkere ngo ay'amafegi n'ay'inzoga. Izo nizo namuntu. Niby'ukuri hako namara mani Sheri wanje ageze kuri etape yo gusiba urupangu agomba yiba umuntu. Ibyo bintu ntibibaho. Ntibibaho. Jike nawe uri musaza wanje. Ivyo nyene ukavyumvira ukabikora nigiki basi ubuze ngaha muhira. Basi nigiki ndakwinginze. Narakubwiye yuko uyu muri make ni hamwe nyene gusa umuntu adatanga. none je muri zama namwe bene nimwe muri agusarisha none twavuye tuvugana je ko umve ndakubwira ayo majambo uri kuravuga ahubwo byiza wari ukwiye gufukama uranyumva ugasaba imbabazi Imana nta kindi kuko ibi byose uri kurakora bitaguzanira ibyiza bivyo kuguzanira ingaruka mbi. None uyu umushinga none uyu umvira ntakubeshe yasabye amajana 4 bya peremi ndayamuha yose arayarya arayamara Yarayariye yose. impene nararishe ibiki ndariha abamaterefone numvise hajya bikwinishwe n'agahinda mbonye ngo ahubwo sinzi ntabwo mbere abakobwa murarinda peremi murarinda ijana kwijana Jambye ngo yabihebye nimwaba mwo gusengera akihana byari ndamuhanure anyebuke ko ankubite ndamukunyangiza n'ukuri ndabira kume nukumeze. je bari kuntera Umbiriza hajya sheri nkeneye. Grand frère wawe ariko arambira amakosa ukora hamwe amakosa kuba umviriza basi izo nyene amakosa je kuba ndayafise je sindabihakana aho gusa no kubera nyene na grafre atabitahura nyene agashetani murazi ko kaba oya ntashitani imisi yose urashaka kwihana. Shetani yo rindira mugende anyegukira kwa nkubita singuyo uyo jike nukuri sister je bijya byose nabiheze wabihebye Mbiza nakubwiye urakwiye kuhira. muko biheba banze nariri imbuto zanje yagiye ntwari none sister mbabarira basi wenda gusabye imbabazi rwanda rwanda je bijya je nanje nzosubira natwe no kubica grafre nawe ndagusabye imbabazi mbabarire je bijya je nanje nzosubira aho urateye n'isoni. sinari sonishe Usimba urupangu umuntu ugomba tubikire n'indani. imene agatwara kandi bako bararimaho bijya ivyo bariko barakubwira byabaye imyaka Stoke ari mu nzu wanyu. ivyo muga byabaye imyaka Byabaye imyaka Byabaye he. imyaka. Stoke ujya no mu nzu wanyu. Ukayigurisha. umviriza abasha iyo nagusabye imbabazi imbabazi ntimurabe ibyo yonona nimumubabarire kuko iyo umuntu asabye imbabazi arazigirira n'ijambo ry'Imana riravuga muharire bagenzi banyu kuko namwe muzohari resha ni sawa nimumuharire ndakubwira zaburi ya mbere
zawe ya mbere ivuga ngo hahigwa umuntu atagendera mu nama z'ababi kandi aticarana n'abashokoranye uranyumva ndagutegera neza ni ukuvuga yuko uyu adahebye ingeso yo kugendana n'ibirara byaha ibwogaha uranyumva byaha nta kintu na kimwe azoshobora kuvamo yego nimba mwebwe boza mukamusengera akaja ku rutonde by'ukuri nanjye muga by'ukuri twabariye kuva ituro nyinshi ituro hafi zirenga 4 ntako ntagize vrema nuwarabizi nubwo nopfa ubunyene ntawe uzovuga yuko namupfiriye nari ngaho by'ukuri naragerageje uburyo bwose burafre banzureke dike banzureke urumva ni dike banza urindira naje kwa bibi hamaze kuhanura n'ijambo ry'Imana ryaravuze ati none banza unume wagiye kwa bibi dike wenda gukunda gusa ariko ntushobora kunahura ibintu naguhanura byose jegiye kwa bibi wonyohere banza unume kwanza banze mureke ijambo ry'Imana yavuga ati Imana yanka icaha ntabwo yanka umunyabyaha amen none bari barindira iki kubabwira kandi kibisukugwa ikibi nukugwa herari iyo uguye ukavyuka Imana ndiko ndasaba niba ndiko ndabasaba ibyo waciyemwo byose nabagashajije ibyo waciyemwo byose ubu k'Imana iyi ni Imana yashatse ko duhurira hano hantu twese ubu urashaka gusaba imbabazi buri muntu wese ngaho wacumuyeko kugira ubabarigwe kugira nawe uje mu bandi uza dusubire gufatanya umurimo w'Imana tuje hamwe GK gakorera Imana ibyo wononye ubisige hariya ndetse nawe uhinduke urusengero n'abajya bagenzi bawe babi bave muri bijya barimo ntabwo bihesha agaciro Imana cyo guhesha agaciro Imana no kubyubaha je kumva bijyana kweli naribwire umukobwa dukundana umukobwa tuvukana n'umuhungu mukuru wanje n'undi wese umuntu azi wese yuko namugiriye nabi ambabarira basa najaho ngeze ndabona yuko bitameze neza kandi wanashaka uno munsi nyene ngoma nce noga nje gutembera basi nk'umwana w'umutuku amen ikindi naco arabusanga hacibuka ibicanke biriya mu bigize ijambo ry'Imana canke ibintu mugani bisigura yuko nabatari turiho duhanurana twigishanya wewe uyu munsi ndayemereye ko uzajana muri ruwanje n'ahandi hose mu bikorwa by'Imana bikomeye amen mbere nanjye nore naryohewe cyane kandi grafeje ndamusaba ikintu kimwe ibari yamara udufaranga twa prime mugira nje kuyikura muga basi kugira azobone yuko ibintu byahindutse je ntazosubire kuyama azogere muri desera akangurira akanzanira azobakoze sivyo none grafeje aho ndumva ko bari sawa naho nyene mbonye yuko agakiza bagafashe neza ndayibona frame iki n'ibisumbi ivyo nzobiguha kuko Imana yidahaye kugira ngo tuyifashishe mu miryango yacu kuko by'ukuri kuba twabaye imfuvyi twagira idisaturi wanze amateso twagize Imana ikadutera iteka tukaronka utuntu nawe kugira ngo muze tubane kugira ngo nemeye bakurongora kugira ngo banze mbone ubuzima bwanyu sibyo kugira ngo namugira ko mwigeze by'ukuri ko umgiye yuko bugiye gukizwa neza sibyo n'ibindi nzobiguha kabisa nk'ikiri wasi urakoze rero kabisa basha ebana mbireza mugira amahoro meza cyane wowe urabizi ebana umunsi Imana yaguteye itekaho urabizi ni indege gugasha mu kirere kabisa ariko urafite mu gihe gutambara yo akajena gamba nashiri wanje kweli kumbira ko nogakura ndabizi igihe cyo kugura twari kuko suko bagifunga mwana w'Imana ntiyambara basi kanda byambara no musi ndabitemberane basi hanyuma ejo nzobikura ukijya kwimyesha no kwimyesha basi ntambara muregeze ndimwesha
sawa nuryoheye arafise impuzu ko yazima dodosa agasakoshi nabonye aka ukubikurisha muri bano bantu amagara umugozi tena byumvise raporo yashikira ariko jike urabona kuba mu muryango muganira neza mutunga kari y'iciro babo mwe murakoze sana shiri bambabari ungwa munda ungwa munda ubu ngira nzosaba kuri mudogo oya gusa y'ukuri reka nasimbire muri dushe basi manze ariko kabisa no munsi sinzi ko twogenda dusenze gatoya nk'abakozi b'Imana hanyuma twe tukabandanya tukagenda ko dufise byinshi dushobora kuja gukora sinzi ko mwo bitwemerera tugafashanya isengesho Haleluya, Imana ni nziza cyane. ubu niko nari nibuka kweri igihe nari mu rusengero barangera bose twego rero sinzi icyo ko tugende turashaka kuvuga ngaha tukagusengera mu mwanya mutoya naje ngoma ngende kwishira ku tuzi naje nce njana no sheri ahubwo manzi kwamenga tusengere prema wabara mu mwijima ukabakrema usengere twese tumurambike k'ibiganza cy'umusengera ahinduke byata mu izina rya Yesu manugira neza turagushimiye ko aka kanya wongeye kuduha Mwayimana turagushimiye ko nuzi muri intama yawe GK Mwayimana akaba yemeye kugaruka mu ruhongore rwawe reka Mwayimana twafashe mbere bijya byose byamubaye bitameze neza mu izina rya Yesu umugire neza umugire wawe yongera umukozi wawe tuzenze twize ku bw'izina ryawe ryera amen nameze neza sawa rero tube turabandanije musikare ejo nizera nzoguhitana tujane gusenga mujane na Yesu yani wajimbere ano kuno bari mu mwezi Oya genda wote byose ntari Genda wambare neza, Ay.